Kaze muri iki kiganiro cegeranijwe na Turikumwe umuryango uhuza abarundi aho bari ku isi yose mu ntumbero yo kuganira no guhanahana ivyiyumviro kuvyerekeye ubumenyi n'iterambere gufashanya no gushira hamwe. Kaze muri iganiro ca Turikumwe uno munsi twakiriye umucuraranzi Olympe Niragira ni nawe avuza inanga mwumva iyo ikiganiro gitanguye ni inanga ya reka tumubwira ahubwo aratubwira iyo nanga ingene yitwa na kahise kayo mugaye mbere yuko atubwira iyo nanga twashaka tumubwire atwibwira wari we hama tubandanye. Ego je nitwa Olympe Niragira nkaba ndumurundi akunda umuco kama nkaba nkunda muri ivyo harimo cane inanga ariko mu buzima bwa misi yose nkaba nize ibintu vy'itumatumanaho ry'amakuru byo bita ingénieur en télécommunication ariko mu gihe nariko ndakora ako kazi nkaba nkunda no kuvuza inanga no gukora ibindi inanga muri make natanga kwivuza mu bihumbi 2014 mu mpera z'umwaka natanguye kuyiga kuko nari ndabifise nk'ikintu cyo gushariza muhira ariko kuko inshuti n'abagenzi baza bakayibona bakambaza ko no banze kwivuza nkababwira ntavyo nzi hama umunsi umwe nshaka kuyiga aho ndondera uwonyigisha ndatuma hirya no hino hama bampuza yitwa Turabeka Joseph yahora avuza kera mu mugwi bita na Karanga akaba wari umugwi wa leta y'u Burundi mu bushikiranganji bw'imico kama hama atangura anyigisha inanga buke buke anyigisha ibigize inanga arambwira ati igiti kigize inanga no mungo niho bakoramwo inanga nziza inanga ishobora no gukorwa mu mvugangoma ariko cane cane akoresha umwungo kenshi ikagira umujya je nari mfise ico gihe wari umujya uturuka mu mitsi y'inka arico gituma bawita n'umujya hama uwo mujya nabo ukavuga kenshi ahantu hasusurutse mu nyuma kubera ko horukanya ntuvuge neza turahinda dushirako umujya novuga synthétique ubakoresha nko kuri gitari hama dutangura kwiga inanga ndamenya ibigize inanga muri make igizwe kenshi n'imijyi 8 hakaba imijyi 7 ari ivuga umujyi w'8 ukadufasha mu byo bita gukiranura inanga no kuba kwishira ku manota inanga itari ku manota bavanga irakiranye iri bishitse ku manota imanota tuvuga novuga ko ariyo mu gifaransa twovyita c'est la gamme pentatonique ishobora kuba mu bice bibishobora kuba majeur cyangwa mineur bivanye n'uburyo ugiye kwikiranura n'ibyo ugiye kuvuza hanyuma mu kirundi nta mazina gushika ubu ndashobora kuba kuronka yavyo abo bavuga ngo ni gamme pentatonique majeur cyangwa mineur bo bava kukiranuye mu buryo bumwe canke ubundi hama ubwo aranyereka ivyo anyereka uburyo bakiranura inanga wifashishije ico bita umuhanuro uwo muhanuro uragoye nico kintu nabonye kigoye ku nanga kandi bifata igihe kirekire kuko kuzura va kwijwi rimwe uja kurindi utayitiza umuziki udakoresha na piano kugira ubihuze biragoye imbere ariko kugira norosha akazi umunsi umwe arakiranura hama nanje ndagerageza kubihuza no kuri ku manota ya piano kugira binyorohere nikuvuga nahandi ho tuma nikuvuga ko rero umva kubatazi ibintu vy'umuziki canke twovuga vyo kuvuza indirimbo wewe ivyanditswe indirimbo zanditswe urazi kuzisoma umva siryo ryari rya mbere wumva ibintu vy'umuziki sinova ko nari nzi kuzisoma vy'ukuri nari nzi bikeyi kuko naho ramvuza gitari nari nzi ico bita gamme nari nzi amakoro ariko sinagere ku rwego rwo gusoma amanota yanditse kuri porte musicale ariko nyene naravuze nti kugira ndabe ko abarundi bafise ubwenge bwo gushobora guhuza umuziki kavukire n'umuziki wanditse ubunye twita moderne classique cyangwa standard
nsanga hari aho bihurira na cane cane kuri ivyonyi mu gukiranura. Ikindi naco nsanga bihuye ni ico bita ama rythmique dukoresha, izo bita 4/4, 3/4, 6/8 canke 12/8, nasanze zihari mu muco w'ikirundi. Rero maze kubibona nca mvuga nti reka mbandanye n'iyo nanga. Hama rero ndabaza n'inanga mamuko, ico gihe turaganira, arambwira ati inanga hamwe n'ingoma yo mu Burundi nivyo bicurangisho vya mbere bishobora kuba vyaraje mu Burundi. Aho hama inanga, hari intara z'inanga, inanga zavuzwa kera nk'ibwami, zavuzwa ku bantu bakunda guteramira inka kugira agatiro ntikabatware, cyangwa guteramisha umuryango, kugira abana bahigira byinshi. Hari inanga z'ibitito, hari inanga zibyaga, kugabirana nk'irya nanga bigoro by'imigabo n'inanga ivuga ubugabire, kuko bigoro ubundi bigoro ni izina ry'inka ubundi kugira bavuga amaza, rugamba, bigoro ni izina ry'inka, ariko iyo nanga yise bigoro by'imigabo kuko uwo muntu kera iyo wagiye nko kumutwara akakugabira, kenshi kugabira nk'inka cyangwa akaguha nk'itongo canke n'ibindi wowe waramusavye ari ukeneye, ico gihe waramwivuga. Mu kumwivuga wamubwiranya n'inka nziza cane, ariko iyo nka y'inkuko wayigize umuntu gatoyi, n'ibigoro by'imigabo, imigabo n'imigambi, wa muntu yemera ikintu kandi akagishira mu ngiro. Nico gituma ariyo nanga yitwa bigoro by'imigabo. Amamoko yayo ni kera yitwa mararo y'inka, ariko kuko mu Burundi nanga zagenda zirahanahanwa hagati y'umwana na se akigisha umwana yakora akazokigisha umwana, inanga iragenda ikava mu ntara imwe ikaja mu yindi ntara, ikagenda irahanahana. Rero amamoko y'inanga ntazwi neza, gusa iri mu nanga za kera cyane mu Burundi, kandi n'ikirundi kirimwo nta giharuro, amajambo arimwo n'amajambo atahanira bwumve. Ariko amamoko yayo bavuga yuko ari muri Matana, aho bita muri za Ryansoro cyangwa Gitanga, uko inzuzi avuga muri iyo nanga n'imisozi, wumva ko ari muri biriya bice. Ibyo byose ugereranyije muri ibyo bice, ariko ntushobora kubyemeza ijana ku ijana kuko inanga zaragenda hirya no hino. Rero yego, umva umuntu akuvugije n'ucu aca yumva ko ari ibintu wize kandi ukunda, kuko wavyigishije kandi wahuje n'abantu bavyumva babinonosoye, abahinga karuhariwe nka Torobeka, umuntu azwi avuza umwironge, avuza inanga, arandika, aragira ibicuba. Mwatubwiye neza iyo nanga ya Torobeka iyo yajiva. Twashaka kubabaza rero, twari twaganire ivyo vyo kwigisha iyo ntuze iyo nanga, twavyumvikana yuko ari ikintu wowe wariyumviriye, kuko bisa nuko wabitondetse ku murongo nk'icigwa gisanzwe umuntu ashobora kuja kwiga ahantu akakuramo ubwo bwenge akanabusangiza abandi. Bigezehe mu vyiyumviro, mu ngiro ubona ari ibintu biri hafi bizofatike? Muri kino gihe ico nabanjije gukora, narakoze icegeranyo nk'igitabo gisigura ubwa mbere na mbere ibihimba vy'inanga, nkavuga ubwoko bw'ibiti, nkavuga uko babigenza inanga iyo bamaze kuyibaza, aho zituruka ibubanza muri Rugazi, gushirako umurya, arivyo bita kunangira, gukiranura, nongeramwo no kwegeranya amajambo y'inanga zizwi kandi zikundwa. Nagerageje kubona ko ari inanga zigaragaza umuco w'ikirundi, harimwo nk'izo za bigoro by'imigabo, izo bita inanga y'imfyisi, izo bita iragwa ntinyagira, n'izindi ngerageza kuzegeranya, canke izindi zitwa za ngororero y'abahinda, kuzegeranya kuko ari zo umuntu yokwigirako. Hanyuma mu nyuma
ikintu gihambaye kandi nkeneye mbona ariko nzokenera n'ubufasha ni ako kazi ko kuzishira ku manota. Inanga bisaba ko mbanza nkayiga hanyuma mu nyuma nkifashisha uwuzi umuziki kundusha kugira tuyishire ku manota akosore n'amakosa nogira. Ndamaze kubikora ku nanga imwe, narigize kurondera umuririmbyi abizi yitwa gute arayishira ku manota. Umuririmbyi yitwa gute? Sa umuririmbyi yitwa gute? N'umukoriste wa hano turi kumwe i Kigali yitwa Marius, naramurondeye sinova ko ari umuririmbyi rurangiranwa nuko yagize amashuri muri seminari, yize amashuri yose yisumbuye mu seminari ku buryo azi umuziki cyane. Ico nakoze naramweretse ukuntu mvuza, aramfasha ndagira buke buke abishira ku manota akurikije piano. Hama nuko rero twatanguye ndabona ko bishoboka. Igisigaye nukuraba uburyo inanga ikiranurwa, kuko bivanye nuko baririmba n'intara hari imigi usanga bahinduye gatoyi. Hari niwigeze kumbwira yuko hari usanga n'inota rya do rituzuye neza, tuvuge habura utuntu duto cyane bwira bihure n'iki, ariko yavuze ukabona biraryoho. Hasigaye ko twemeza ibintu bimwe na bimwe, ariko kitobuze yuko tuyishira ku manota, kuko lo standard birakeneye ko umuntu yubahiriza amategeko y'umuziki. Naho barakano gahinduka ntikibuza ikintu kija, ariko n'abandi nabajije nk'abavukana n'abasindirimba Haruwo nabajije arambwira ati inanga uyishize ku manota y'umuziki nta kibazo, ivuga neza cyane. Donc yaranyemeje arambwira ati nta kibazo kirimwo, ibyo gukora nivyo. Rero ku buryo rero nibaza yuko ari igikorwa cyo gukora ubu twagishira mu ngiro no kwibandanya kongera kwegeranya ayo manota y'izo nanga kaja hamwe, hanyuma umuntu agakora n'amavideo rero yigisha ingene bavuza, ingene bafata inanga, n'inanga zoroshe zo gutangurirako. Umuntu akabitegura, ushobora kugira amavideo gusa. Iciza ibyo bavyiza ari uko umuntu muri kumwe kugira umwereke cyane cyane ibintu bigoye nk'ivyo byo gukiranura ibindi, ariko nyine aribwo buryo bubonetse nabwo umuntu yobwikora kugira ngo n'uri kure adashoboye kubona umwigisha hafi, akerebutse weshizemo ubushake nawe arashobora kuvyiga akabimenya. Kujya bigisha ibindi bicurangisho nk'igitari barashobora kuvyiga. Ubunye turabona abantu bavyigisha ku buryo bwa internet. Ikindi kibazo nashaka kubaza ko umva iyo ukuravuga inanga urumva yuko harimo kahise kenshi, urumva wewe wibaza yuko umuntu yonabifatanya nk'abantu biga kahise ku Burundi canke kahise ka Afrika canke kahise ko mu karere ku Burundi, yo kwigisha inanga kugira ngo yigishe nico kirundi kitakivugwa? Yego cyane. Inanga ikintu nabonye kiri mu nanga, inanga iragukundisha uburundi, iragukundisha ba sogokuru, irakwereka ko ari abantu b'agaciro, kuko wumviza amajambo arimwo n'amajambo kenshi arimwo inyigisho nziza, n'amajambo aruhura, n'amajambo wumva ko umuntu atabonye ivy'ubu, sinumva ko ari iterambere n'ubwo buzima bw'ubu. Ntiyabonye imodoka, ntiyabonye indege ziguruka, yari mu bwo buzima aho yorora izo nka ziwe, akazigaburira neza, akaziturutsa, akazicura, akabana neza n'ababanyi n'abagenzi, bagasangira akabisi n'agahiye. Ni ikintu kikwigisha ico kintu, hama ikagufasha nawe kuruhuka, wavuye mu kazi ugahindura ivyiyumviro muri make. Hanyuma kahise ku Burundi, hari inanga zivuga kahise ku Burundi, nako nyene ukuntu bari babanye. Hari inanga zivuzwa ukuntu kera abantu bari ukuntu Uburundi bwatwagwa, hari inanga z'ibitito wigiramwo imigani, ukuntu umuntu aba akwiye kwitwara mu buzima nk'itwa za ngorore y'abahinda, n'izindi. Rero yego umuntu yohigira byinshi akamenya kahise ku Burundi nico kirundi. Rero hari amazina y'ubuhizi aba ari mu nanga udashobora kumva ahandi, kuko inanga ntigeze ivangwa n'ikirundi tuvuga ubu. N'abavuze inanga oya, kiretse abo novuga nk'urya ntaho nkiriye
Melchior yaririmbye sindirimba n'izindi niba agerageje gushiramo igifaransa n'abandi bavukana bagashiramo nk'icongereza ariko abandi nka Torobeka atari nk'inanga nuvuga y'umubu yashizemo ibintu bya kijambere izindi nanga zose za kera mugabo wavuze ngo ni kirundi sico kimwe ni kirundi tuvuga ubu urashaka gutanga akarorero kuko ntiyavuze ati bizirimitima myango ingabo zikagwa imihindigiti hariya kumuvumba kwa ndabigirante icyo ni icivugo kiri muri bigoro vy'imigabo ndamaze gucumva bizirimitima myango simfise umutima uhobahoba umwe akantu kose gakamukanza acajegajega agacika ivyatsi ingabo zikagwa imihindigiti avuga ati ndabakubita nkabarasa bakagwira icarimo bose hamwe kenshi bavuga imihindigiti kugwa imihindigiti ni hamwe imvura igwa irimo umuyaga basanga nk'ibigori byaguye nk'ico kirundi urumva hari ahantu uracumva nk'ivyo navyumviye mu ntara naje niho navyumvise ijya mbere sinari nzi nico bishatse kuvuga gushika ubu ahubwo urakoze okay none wewe nkubajije nk'ubunye umuntu ariko arumviriza yoba afise ubwo buryo bwo kugufasha kwegeza imbere izo nanga canke abarundi bagiye hamwe avuga ati ico ni ikintu ni intumbero nziza twoshobora kumuherekeza yo gufasha gute dufashe umuntu yoba afise ubwo buryo canke umuntu afise ubumenyi ari mu vyari kahise vy'indimi canke vy'ukwandika no gusoma umuziki n'indirimbo yo gufasha gute umugambi wa mbere mbona uhambaye kugira izo nanga za kera nyinshi hari ubushakashatsi nigeze kugira ndatuma ruguru abantu b'inshuti kugira baje gufata batama bakiza izo nanga nziza ziryohoroye ndabona ko bigikenewe ko twofata bamwe na bamwe kugira izo nanga bazi ntizizimangane ico kintu kirahambaye kuko turakeneye ko tuzumviriza zivuga neza wumva ko ari forma ari numerique zafashwe kera ico nico kintu ndabaza bono kwa registra harimo na Torobeka n'abandi ba ruguru umuntu akabafata neza amajwi ico kigakogwa hanyuma bikabangikana no kubabaza uburyo bagiye baziga uburyo bakiranura kugira ubwo buryo bakiranura dusanzwe butandukanye bubikwe ntuze buzimangane nabwo nyene iryo urumva hama igisigaye naho nyene twakora ku kazi rero kuca twishira ku manota kugira tugire ico no kwita mu gifaransa cegeranyo canke recueil ni cegeranyo nyene ivyo bintu byoye kandi tukaba dufatiye ku bantu babizi kuko umuntu afise nk'abo je natumye nta muntu banzanye umuntu afise imyaka arenza 50 nuvuga ko aba yayize kera nuvuga ko yimwigishije inanga y'ukuri ya kera rero muri make vyo bari ivyo bisigaye nibaza ko byo kwikora buke buke n'abantu bari mu mashure bakunda ivyo bari mu mashure y'ivyo vya kahise nabo barashobora kubandanya bunganira numva arakazi gashoboka hama gushika ubu hari abantu bamaze kukwegera turetse twebwe twabonye ivyo ukora tukakubaza hari abandi bakwegera bavuga ati turifuza gukorana nawe canke uraza utuvugiriza inanga ubona hariho ugushaka kumviriza iyo nanga canke kuyumva ari aho muri ico gihugu c'u Rwanda canke mu Burundi canke mu bindi bihugu cane hano bampora ndabavugiriza inshuti n'abagenzi abantu baje kuturamutsa nta numwe atahatanzanye ngo ndamucishirizeko hari n'abamaze kubinsaba ngo ndabigishe umwanya niwe watugoye gukorana by'ukuri oya ntabarabinsaba cane hari washatse kubinsaba mu manza ariko mbona ko vyongora kubahiriza kuzendaja kuvuza mu manza usanga bitoroshe ariko kubijanye n'ubushakashatsi nk'ubyo muko murambwira bihanitse by'ukuri ubona ko birimwo ubuhinga nta barabinsaba cyane ikintu kiri ku mutima wanje gusa ariko nkifashisha mu byo nagiye nkora nagiye nifashisha inshuti n'abagenzi cyangwa abo tuvukana nabo nyenda bashimira cyane kuko ibyo maze gushika ko byinshi nibo babimfasha n'ahandi ho nta n'ibyo muri make ubwo rero turateye akamo ariko barumviriza baba babishoboye
barashobora kukurondera canke bagaca kuri iki kiganiro turaza gutanga intuze uburyo bwo kugushikira kugira ngo bashobore kubaza canke bakwegere mukorane. Ikindi kibazo nari mfise nashaka kubaza ibijanye n'inanga muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko. Hari inanga yo mu Buganda ifise intuze ya umunani, iyo mu Rwanda mengo ni 13. Yego. Uravye inanga banda uravye ukuntu zubatse n'ukuntu zivuzwa ubona ari ibintu nabo bashobora gufatirako canke barafise ivyo dushobora gufatirako kugira ngo dutwegeze imbere iyo nanga n'ivuzwa. Inanga nibaza ko ari imwe muri kano gace kuko kuva na kera nande twaragenderanira. Gusa nta bushakashatsi ndakora gusa ngereranyije iyo mu Rwanda kuko ariyo mbona kuruta mbona ari nkaco kimwe nk'iyo mu Burundi. Igiti ni kimwe gusa imijyi bayigira myinshi ariko usanga ari ya migi garuka nk'icyo twita mu Faransa ma octave. Ahandi ho game ku Maria indi pentatonique. Kuko ikirundi n'ikinyarwanda turegeranye twese turirimba muri game imwe pentatonique. Rero mu Buganda ntavyo nomenya neza kuko nta bushakashatsi ndakora kuri vyo. Ariko twese ibyo tugerangira akamaro byofashanya umwe abikoze n'ubundi byo mutera ingoga zo kubandanyiriza ko. Hari ico wifuza kubwira bariko baratwumviriza imbere yuko dusozera? Bashishikariza naho aho bikunda kumviriza inanga cyane cyane bakumviriza neza amajambo arimwo mu bishoboye akazoyiga canke akazorungika umwana wiwe aho bishoboka nawe akazoyiga kuko umuco n'akaranga nivyo bitugize nivyo biduhuza. Murakoze cyane kubona mwitavye ikiganiro kugira ngo dushikirize ubwo bumenyi bwanyu mufise. Hama ubwo nitwara nk'undi mwanya wo kuganira tuzobana tuganira mugabo nifuza yuko abariko barumviriza ikiganiro bafise ubwa bushobozi twariko turavuga bukenewe ko bashobora kukurondera ari kuri Twitter canke kuri Instagram. Sinzi ko baha ingene umuntu yo gushikira kuri Twitter canke kuri Instagram. Cyane bashobora kunyandikira kuri Twitter amazina yanje ni Olympe Niragira. Bandondeye bombona. Olympe nka Olympique, Olympe Niragira nyine cy'ikirundi. Cyangwa kuri Facebook Olympe Niragira. Instagram sindayikoresha cyane ariko ivyo bibiri birahagije amazina nayo nyene. Turaza kubishiramo mu nyandiko ziri munsi y'ikiganiro. Murakoze cyane. Ubwo twifuza kubandanya tubumva ni nkuko twavuze twara umwanya wo kubandanya tuganira canke ni twabandanya dukora muri aka kazi tuko turakora kwegeza imbere umva ibi vyerekaya karanga kama n'imico tuzobatera kama hama turasubiye gutera kama abandi bose bariko baratwumviriza kubandanya barondera ivyerekeye inanga canke n'ibindi biri muri iyo mico kama y'u Burundi kugira ngo bandanye bavyigisha abakiri bato. Murakoze cyane twifurije umunsi mwiza. Yego namwe murakoze.